Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera yuko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Hamwe n'abandi mwamaze gushika ku buzi bwanyu, kandi bipfurize ko mwogira ikiganza ciza mu byo mugiye cyangwa se mu byo musanzwe muriko murakora. Ku bandi namwe mukiri mu masaha y'ijoro, ubwo mukomeze kugira akaruhuko keza. Ndazi ko benshi mwifuza kumenya situation iri mu gisagara ca Uvira, kubera ko mu masaha y'ijoro kandi twabahaye inkuru ivuga yuko Wazalendo yamaze kwigarurira igisagara ca Uvira. Niyo mpamvu rero nje muri kino kiganiro kugira ngo ndabatembereze mu gisagara ca Uvira, ndababwire bimwe n'ibindi mu bisanzwe biriko birahavugirwa. Reka ntangure kwanza sabe wowe udukurikirana uteragira sabone udufashe kwagura umuryango wa BF. Kora sabone canke subscribe, ubwo ucugira no kugakengeri nawe bizogufasha kwama wironkera inkuru zacu ko tuzishizeko umwanya ku mwanya. Ariko kandi ndanabasaba ko duhura muri commentaire kugira ngo tuhaganirire, kuko nico kibanza ciza kandi citeka casizweho kugira ngo kiduhuze twebwe tubashikirize inkuru na mwebwe mushikirizwa zino nkuru. Ku bantu mwifuza kwinjira muri chaine yacu ya WhatsApp, muri link ya mbere haza kuba harimwo nako muri commentaire ya mbere haza kuba harimwo link y'iyo chaine ya WhatsApp. Boreka ndabaha ikaze muze mubane natwe muri kino kiganiro ca mbere dukoze kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 2023 Kigarama, ukwezi ni nako mwaka ni wa 2025. Abantu benshi gushika magingo aya bariko bibaza ku byizi ntambara ziko zirabera mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, ariko ntabwo bariko barabisobanukirwa neza, kuko ni intambara zirimwo udufindo twinshi kandi zirimwo n'ibinyegezwa byinshi ndetse biratandukanye. Ikindi akizanye kubera ko umwanya murumva ko agace runaka karimwo abawazalendo, undi mwanya kumva bakavuyemwo, ejo kazokumva bagasubiyemwo. Ibi nivyo bikomeje gutera urujijo cyane hano kubwiza intambara ziko zirabera ku butaka bwa Kongo. Ubundi nawe ati nyeshamba z'u Rwanda zarahije kwipanga, byarakwiye buriya nta wuzi gisigaye kugira ngo bashobore ko proclama balkanisation, kugira ngo kajyaga burya buce bwose bamaze kwigarurira cyangwa se ikivu yose bashobore kuyihindura ikindi igihugu. Ibimenyetso ni byinshi cyane rwose byerekana yuko nyeshamba z'u Rwanda zamaze guheza kwipanga, zamaze gukenyura bimwe n'ibindi. Ari nayo mpamvu uyu muntu avuga ati ntabona impamvu gushika magingo aya batarashobora kuba proclama balkanisation. Ku rundi ruhande turabona yuko igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri cyasuzuguye biteye ubwoba leta ya Kongo mu gushobora kubagaba kw'ibitero, bakabuza umutekano abakongomani ndetse bakanihereza uburenganzira badasanzwe bafise. Ntaho byakabaye mu mateka y'isi inyeshamba cyangwa se abaroberi bigarurira ubuce butandukanye maze bagaheza bakashira administration, tutibagiwe yuko bamaze no gushiraho igipolisi. Ibiro nibyerekana yuko bipanze bihagije, baje ntavyo gusubira inyuma. Niyo mpamvu mpamagariye abakongomani, abarundi n'abatanzania kugira ngo bagire ico bakoze, nabo bundi babirekeye ngo abawazalendo ari bo bonyene bavyikorana, nta kintu na kimwe bashobora kuba boshika, kubera ko izinyeshamba z'u Rwanda zifise ingufu nyinshi zirengeye cyane izo abawazalendo basanzwe bafise. Ntaho twabwige tubona inyeshamba zikoresha amadrone kamikaze, ntaho twabwige tubona inyeshamba zifise ibifaro ariyo mabrende canke inkoho nk'izo turiko turabona izinyeshamba z'u Rwanda. Ariko ntabwo bitangaje, kubera ko ni nambara ziriko zikoreshwa mu izinyeshamba atarizo zashoboye kuzitegura. Amakuru dufise nuko aremeza ko ibikoresho inyeshamba zifise ni ntabwo byari bidestine kuza hano ku mugano wa Afrika, ahubwo nuko ari ntambara abeneyo bariko bashiramwo imitahe itagira uko ingana. Baremeza ko ibice 30%
by'ibigwanisho byari bitumbereye muri Ukraine kugira ngo byifashishe kwivuna Uburusiya, byatumbereye Kagame kugira ngo ashobore kubihereza igisirikare cy'u RDF kize kucifashisha mu kurasa abawazalendo na FARDC ndetse n'iyindi migwi itandukanye bazoza gufasha urugamba bano mbajeje kuvuga. Niyo mpamvu rero atagitangaje kirimwo kubona ko zinyeshamba za RDF zikomeza kwadvancinga ku rugamba. Ngo bamenyeshe badukurikirana yuko iyo muri ko murumva ngo RDF ku mirongo y'urugamba nimubone neza mu buryo bweruye otani niyo iriko iragaragara hariya ku mirongo y'urugamba mu gihugu ca Kongo ku ruhande rw'inyeshamba za RDF. Bivuze ngo kuba abawazalendo barashoboye gutena bigeze aha bari kumwe nabo n'abafata mu mugongo, mwumve ko ari bihangange. Ntabwo bariko bagwana n'u Rwanda nk'uko bamwe n'abandi bari babyibaza, ahubwo bariko baragwana na OTAN. No kubona leta z'ubumwe za Amerika nazo ubwazo ziri muri kino kibazo c'abakongomani ntibasiye bwose ngo nuko Amerika bakunda canke ngo nuko Amerika yabagiriye impuhwe. Ibi narabivuze ibitangabo byinshi, ahubwo Amerika ubwawe nawe nyene musanga mubizi yuko ari OTAN. Amerika nimwe mu bihugu, nimwe mu mareta akomeye yashoboye gufinansa OTAN kugira ngo ishobore guhangana n'Uburusiya, kandi mumenye ko no mu bigwanisho bwayo Amerika yatanze byari byagenewe kuri Ukraine kurwanya Uburusiya, nako biri mu bigwanisho byahawe Kagame kugira ngo ashobore kubarikaniza Kivu y'amajepfo na Kivu y'amaja aruguru. Hariho umuntu acibaza ati none biraza guherera hehe ko tuko turabona ku ruhande rw'u Rwanda bafise ubushobozi burenze, ariko kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo bisa nkaho bari mu itiro ritagira uko ringana. Kumbure iyi nkuru ndazi kwigaruka ko mu masaha ya nyuma. Reka twibandanirize n'ibiriko biravugwa hano mu gisagara ca Uvira. Mu nkundire imbere yuko ninjira mu idonido ry'ikiganiro cacu, aho ndababwira ibiri hano mu gisagara ca Uvira, ndifashisha ama audio abiri atandukanye. Audio imwe ni y'umukongomani yavukiye hajya muri Uvira, aho yaragize ikintu gihambaye yasavye abawazalendo. Ubwo muyumvirize hama ndaza kubicunda yavuze ko hama ndabumvisha n'iyindi audio y'umwe mu banyamurenge cyangwa se mu banyarwanda zinyeshamba za RDF zari zizeye ziramuha amabanga azorongora hano mu gisagara ca Uvira. Ubwo nayo ndaza kugira ico ndayivuze ko sekare mu dutangwe kumviriza iyi audio y'uyu umunyamurenge cyangwa se umunyarwandakazi yari yizewe n'izinyeshamba ahabwa amabanga aza kurongora hano muri Uvira. Mumve ivyo yariko aravuga. N'amabeshe njyewe group n'abeshe ntabwo nimeze neza, ntabwo ndi mu bihe byiza, niyo mpamvu mwabonye nacecetse, nakeneye kuvuga, sinyene n'ibimvangira mana we, kurya byanze n'ibirenga umutaro w'agacyayi kanze kumanuka, mbese no gusinzira simfatanye amaso singoyeka. Ubu mbese njyewe ndi mu gahinda, sinzi icyo nakora, gusa wenda nimba hari abakansara baramamfashe pe. Njyewe kubona bavuze ngo bave muri Uvira bagende, mana nyiringabo, nese nkurura abantu baririwe hari abantu bokejwe, abantu batewe ibisongo bitsina, abantu bakaswa amabere, abantu bariwe ari bazima bakabarya imyijima ari mana we, abandi bakabarya babapfubaguje babarwanira. Nibuka ukuntu bafataga imitwe y'abantu bakayikinamo baro, iyindi bakirirwa bayiteruye. Nibuka ukuntu bakataga abantu amaboko n'amaguru, nibuka ukuntu bakataga ijosi ry'umuntu bagatera pate ku zuru. Biriya bintu byanciye intege. Nje rwose mbabwire, nje ndabona nje na groupe nje n'urubuga nje kuruvaho pe, rwose pe amakuru nje mana yanjye, mana nje mfite agahinda kenshi mu mutima, nje mundeke mundurere, agahinda mfite karanyishe. Ngira ngo mwashoboye kumva
neza ivyo uyu mwigeme n'imbatara umudamu yariko aravuga, aho yakagaragaza yuko afise agahinda, umubabaro utagira uko ungana kubera ko bavuzwe ko bagiye kuva mu gisagara ca Uvira. Kumbure bamwe n'abandi bashobora kuba mwumvise iyi audio mugabo mukayiha ubusobanuro butandukanye. Ikintu ca mbere ngiye kwivuga ko je ca mbere n'igiki, ni amajambo yavuze agaragaza ubwicanyi bw'indengakamere, agashinyaguro bakoreye abakongomani hano mu gisagara ca Uvira. Mumbabarire nimba utavyumvise neza usubize inyuma uvyumve neza ingene yabivuze, uburyo bicamwo abakongomani bakabaca imitwe yabo bakayikina nk'umupira, bakabica urw'agashinyaguro. Nivyo nifuje ko ubwa mbere mutahura muri kino kintu. Kigira kabiri, ndashaka mutahure how much uyu muntu ariko aricuza. Igihe bariko barica bano bantu arorera, yabona kumenga ntaco bitwaye, yabona kumenga n'umuyondi, yabona kumenga n'intsinzi bagize, n'intsinzi. Buriya mwabantu mumurikirana, waba ushigikiye inyeshamba za RDF, waba ushigikiye Wazalendo, aho uhagaze hose, ndagomba nkubwire ko kwishimira ko bakanaka bari gusesa amaraso yabo mutumva ibintu kumwe, ntabwo nawe bizokwigira biguhesha umugisha. Usibye ko bariya bo bica bariya abantu bo deja nta n'ubuntu muri bo bukibarimwo. Umutambo wakunze kutubwira ngo buriya ngiyo umuntu afashe umupanga canke inkoho canke igikoresho cyaco cyose akakibangura kugira ngo ashobore kwica mugenzi we, buriya uriya muntu ngo nawe ubwe haba hari akantu yiyononye mu mubiri. Niko biri. So ngira ngo urumva uyu mwigeme ringena ataka abogoza, asaba ko nimba ho hariho umupsikologe bariya bagira amakanseringi y'abantu yo muba hafi akamwumviriza. Mugabo ibi bije mu gihe ariko abona ko umwanya wari wo wose bashobora gutakaza kariya gace yizewemwo, bakamuha amabanga mwamwe ashobora kuba yorongora. Aha ndabibutse yuko umuntu bizeye ngo babe bamuha amabanga amwe canke ayandi ashobora kuba yorongora mu buce nk'ubu, mwumve ko uwo muntu aba yaragize ikintu gihambaye akorera izi nyeshamba, cyangwa se niba atatanze amafaranga ye usanga umuvyeyi wiwe canke umusaza we canke ikindi kintu runaka yaramirise, yarakoze ibindi bintu bihambaye, canke nawe usange ni muri za ndaya zabo bagendana banakoresha mu butasi ahantu hamwe n'ahandi hatandukanye. Mu by'ukuri ndashaka mwumve ingene ariko arakoma induru abogoza ataka, mu gihe hariho n'abandi bariko babogoza bataka kubera uyu nyene uyu ariko ararira. Hariho abariko barataka kubera uyu basaba ko Imana yobarengera, yobakurako izi ntwaro z'agahotoro, yobakurako kano karenganyo, yobakiza zino mpfu bariko baricwa by'agasakisaki, ata kindi kintu na kimwe bazira usibye ko bazira ko bavutse ari abakongomani. So iyo tuvuze ngo bariko bakora igihonyabwoko abakongomani, bamwe n'abandi ntabyo mutahura, ariko ndazi ko bamwe ubu abatabitahura kera ubu biriko biraza. Uyu ariko ararira akoma induru kubera ko yumvise ko agiye kwakwa uburenganzira bwo kubandanya yica urw'agashinyaguro abakongomani, mu gihe ari abakongomani nabo bamaze iminsi bafukamye basenga basaba Imana banisonzesha yuko yobarenganura. Murumva ahantu sigeze bantu b'Imana ari muri ataho. So rero uyu ni umwe mu bo inyeshamba zari zizeye yuko yogira icajejwe ico ibyarongoye hano mu gisagara ca Uvira, ariko muriko murumva ko ariko ararira abogoza atakamba, none hasaba ko abapsikologe bo muba hafi kugira ngo ntaze kudeprime na bado guys. Amaraso arahuma, amaraso y'umuntu
arahuma kabisa. Nta gihe na kimwe uzokwica umuntu hama ngo uze wicare ubiha amahoro mirere, ntibibaho, ntibikunda, amaraso ni mabi. So twumvirize umukongomani nawe muzaliwa Uvira atwumve ivyo yasabye abawazalendo. Hama ncafata umwanya ngico ndavuze ko mu kurangiza kino kiganiro cacu na kaudio kagufi, reka nakabashiremwo nako nyene mukumvirize. Bandugu yetu ya Uvira, amjambo. Na sie tuko na bababa na bamama hapa Uvira. Japokuwa sie vijana tulikamata makona tukakimbia, lakini bababa, bamama, bakaka, bangine, bakaka, badada, bashangazi biko pale Uvira. Sasa message ni kusema tu kama hii message naipeleka kwa bandugu yetu bazalendo. Najua kama mungali bado na mabunduki. Hii tunayua, haiko siri. Sasa musubiri vita ya kugomboa Uvira ikuye, njo mutoe bunduki zenu mwanze pigana. Lakini kama vita ya kweli ya kugombola Uvira yakuya, bandugu yetu musikwe munatupigia masase ya taku ya kamwa. Jusa M23 itashuka pale kwa kulilia masase ya taku, ni quartier yote ndo batazola batu, batapiga batu. Hatuna bezwe bazazi yetu bakufe, badada yetu, bakaka yetu, bamama, bababa pale, pardon. Kumbe mabunduki zenu zemuko nazo mumanyumba, wala muzitupe mmawese, wala muzichome, wala muziweke, muchunge siku MFARDC Kisekedi atakuya Uvira kugombola, ndo mutazitoa. Lakini bila vile muzibakiane kwanza, mutawisha batu. Leo bombe lianguka mulupango mwaba, mama biko banalia hivi. Muache masase ya taku tafadhali, muache kabisa. Ubu n'ubutumwa umukongomani yahaye abakongomani bagenzi biwe baba wazalendo basanzwe bari hano mu gisagara ca Uvira, aho yagize ati turazi yuko mwebwe aba wazalendo musanzwe mufise inkoho. Ibi birazwi, ntabwo tubishidikanya na gato yuko musanzwe mufise ibigwanisho. Ariko rero twebwe nubwo tutari muri Uvira, twahunze tugateshwa izacu. Aha muri Uvira twarahasize abavyeyi bacu, ba papa, aba mama, abashangazi bacu n'abatoyi bacu, kumbe n'abashiki bacu basigaye aho muri Uvira. Ati rero bazalendo twagomba tubasabe ati nimba intambara yo kushobora kwirukana inyeshamba mu gisagara ca Uvira, ndabunyeshamba za RDF, hama ngo muribere igisagara ca Uvira, ayo masasu ya hato na hato muza murarasa ni muyareke, kubera yuko muba muriko murakwegera abavyeyi bacu na bene wacu twasize aho mu gisagara ca Uvira. Ni kuko inyeshamba z'u Rwanda iyo zije kubarondera mwebwe zijaniranya n'abavyeyi bacu twasize aho mu gisagara ca Uvira. Mu ncamake ubu nibwo butumwa uyu mukongomani yashoboye gushikiriza aba wazalendo basanzwe bari hajya mu gisagara ca Uvira. Nanje ngoma ndamwunganire aho ngize nti mu by'ukuri dusanzwe tuzi yuko abakongomani ari abantu bazi kwishira hejuru cyane gose. Iyo mwemu yo kwishima, yo kwiyemera, yo kwirata, yo kwiyerekana yuko bashoboye, yo kwerekana yuko ibintu byose ari bo basanzwe bayifisa. Ariko rero ku magara y'umuntu ivyo ntabwo bigomba gukorwa, ntabwo bigomba kugaragazwa. Ibi ni ibintu tuje kuvuga kubera ko ku munsi w'ejo nibyo kuko harabaye imigwano itari yoroshe, aho aba wazalendo bashoboye gupusanyisha ishamba z'u Rwanda basa nkaho bazisohoye mu gisagara ca Uvira. Ibi byaragaragaye hatandukanye, ariko aba wazalendo mu by'ukuri ntabwo bari biteguye mu buryo buhagije bwo kugira ngo bashobore kwirukana zino nyeshamba maze baca basubira kokipa kino gisagara ca Uvira. Byarangiye mwijoro nyeshamba zigarutse zirirukana aba wazalendo, aho no gukoresha imvugo ati mu mutekano ntangere. Niko byagenze. Rero aba wazalendo mbugu uyu mukongomani mugenzi wanyu ati nimba mutaripanga ngo mubone ko hageze ko muje gutanguza intambara mu buryo bweruye yo gushobora kuribera igisagara ca Uvira, ni muhagarike ivyo murimwo. Ayo maresi muri ko murakina muri Uvira ni muhagarike, kubera yuko nugushira mu kangaratete abakongomani
bene wanyu, abavyeyi banyu, bashiki banyu n'abatoyi banyu batashoboye guteshwa izabo, no kubashira mu kaga kubera ko ziriya nyeshamba ziba zironse intege zo gushobora kubivugana, kubica, kuko zica zibagiriza yuko ari bo basanzwe babitse mwebwe aba wazalendo. Mboneyeho rero akaryo ko kugira ngo nsabe ikigongwe ku nkuru twashikirije ku munsi w'ejo yuko aba wazalendo bashoboye kwisubiza igisagara aca Uvira. Mu by'ukuri ntabwo bacisubije biteguye kukigumamwo, ahubwo aba wazalendo baragavye ibitero ngo nabibabwiye, barirukana inyeshamba z'u Rwanda zirava mugabo biza kurangira mu mutekano ntangere, bongeye kubirukana hano mu gisagara ca Uvira mw'iri joro nyene. Reka rero ndabashimire mwebwe mwari mubanye nanje muri kino kiganiro bashikirije ca mbere kuri uyu wa 2023 Kigarama mwaka wa 2025. Nizere yuko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu by'imbere Imana niyabidushoboza. Ariko hamwe n'ivyo ndabutse yuko kubemera Noel hasigaye umunsi w'ejo gusa, ni wo musibiro, hama muze muhimbaze umunsi wa Noel kwa 2025. Mbaye rero ndabifuriza mwebwe mwese mwemera umunsi wa Noel uzabera umunsi w'umunezero cyane gusumba, muze munazirikana cyane gose nk'uko bivugwa ry'umukama Yezu Kristo. Ubwo rero mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.